yabwiye ko azobazanira iki? Umuceri. Uwo mupapa muramuzi none? Yego. Ninde? Pastor. Pasiteri. Nawe yabwiye ko umuceri azobazanira, urabona muri benshi. Yabwiye ko umuceri azobazanira, azobakurira he? Inshuti ya bose. Inshuti ya bose? Mu nshuti ya bose ni je nari mbi Bujumbura. Hajya rero mutegama bo hariho umushikanje habiriwe. Amaro nayo mpagaze rero ndamuramutsa, hanyuma rero mbona umwana arikararira nyene urumva afiswe n'undi mwana. Ndabaza umwana kutamuha nyina. Cyavuga ati nyina we yapfuye ejo. Umwana yafite amezi abiri aburamwo imisi 10. Urumva rero nico gihe rero urumva igopa rwa 20,000. Hama rero numva nafite 100 ndamugigopa 5. Urumva ko zamaze imisi mikeyi. Hanyuma naciye rero nja kubaza mu nshuti ya bose aho sangwe ndongoye, ndakoranya abakozi, ndakoranya abasanzwe nyene bakora mu nshuti ya bose n'abanywanyi b'inshuti ya bose nti ndabeka ifoto zo mwana ko yagize ikibazo. Hanyuma rero Ayese nk'uko twabwiye ko twazindukiye mu rugendo rwo rwadushikanye neza na neza ubu ngira ngo mwabonye ko twaciye mu Rutegama, ariko ubu neza na neza duhagaze ku mutumba wa Matyazo uri muri commune Kiganda. Turi kubona no guharuka abana bato mwaba mumeze neza? Cyane. Noheri nziza kwanza. Yatwese. Hari umupapa rero yabemereye kubagirira Noheri, sivyo? Mwamubonye? Yego. Yabwiye ko azobazanira iki? Umuceri. Uwo mupapa muramuzi none? Yego. Ninde? Pastor. Pasiteri. Nawe yabwiye ko umuceri azobazanira, urabona muri benshi. Yabwiye ko umuceri azobazanira, azobakurira he? Inshuti ya bose. Inshuti ya bose? Yego. Mu nshuti ya bose ni Igitega. na inshuti ya bose bakora iki? Baramura. Ninde babwiye? Pastor. Cyangwa muramuvyumva ku iradi? Yego. Okay. Nuko rero ni mumushimire kuko umuceri ngira ngo muriko murabona imbere yanyu. Nimubona mu modoka? Yego. Nibibuzu. Sawa. Bakunzi bacu nkuko mubibona duhereje kuganira n'abana mwabibonye, hama bavuze ati baratwemera umuceri, turabona umuceri nibaza ko ngaharimwe umuceri, namwe ngira ngo nivyo mubona. Ayesebwa rero mubona yuko bitoroshe, turi mu Kavura, turi kumwe na pasteur abana baje kutubwira ko abemereye umuceri waje ukomoka mu nshuti ya bose. Turakora mu kije pasteur. amahoro cyane. Mumeze neza? Turashima Imana. Ubu muri uno mwanya neza na neza duhagaze muri commune Kiganda, aho rero hari abana batari bake twasanze bakurindiranye igishika, abana wemereye ko ikigo inshuti ya bose kizobafasha na cane mu guhimbaza umunsi mukuru wa Noel. Pastor, iki cyiyumviro mu nshuti ya bose cabajemwo gute? Mwakoze cyane. Mu nshuti ya bose sanzwe dufasha abantu batandukanye. Hanyuma rero kuri uyu musozi hasanzwe hariho abamama basanzwe bafashwa n'ikigo inshuti ya bose, abamama bashaje bakuze bageze mu zabukuru. Rero mu ndwi yahera twatuzaniye ibitenge abamama bazogira umunsi mukuru wa Noel. Hanyuma rero abana bacavuga ati none twebwe abana mwaduhevye. Hanyuma rero timusaba iki ati dusaba umuceri. None rero twabazaniye umuceri n'amasabuni kugira ngo umuntu mbere kugwanya kiza corona abantu bakarabe. Amasabuni nabona ni menshi, bazana amasabuni kugira ngo bagira hama, turabazana n'impuzu, ubona ko ari impuzu nyinshi kugira ngo abona ko harimo abantu usanga bakanye, urabona uko bimeze nawe. Rero umva rero twe ni inshuti ya bose nyene, inshuti y'abana, ni inshuti y'abakuze, ni inshuti y'abakene, ni inshuti y'abahiriwe, ni inshuti ya bose. Nico gituma nico ni inshuti ya bose, cyo vyumva nta kindi no kwigwa ndarenza. Inshuti ya bose ni inshuti yawe. Voilà. Pasteur, imbere ko dushika ngaha gato twaciye ahantu hariya mu Rutegama, twahise turaraba umwana mutoyi. Bivugwa ko ujye mwana yabuze umuvyeyi wiwe afise amezi 2. Twashaka ko uwo duhidonedo uriya mwana inshuti ya bose yamutoye gute, vyagenze gute? Murakoze cyane. Je nari mbi Bujumbura. Hajya rero mutegama bo hariho umushikanje habiriwe. Amaro nayo mpagaze rero ndamuramutsa, hanyuma rero mbona umwana arikararira nyene urumva afiswe n'undi mwana. Ndabaza umwana kutamuha nyina. Cyavuga ati nyina we yapfuye ejo. Umwana yafite amezi abiri aburamwo imisi 10. Urumva rero nico gihe rero urumva bica binkora ku mutima, bavuga bati twamuhaye umuntu amwosa mugabo yabuze amaberebere. Hanyuma none ngaha nta bashaka kugurira amata, bavuga bati
aha nta hariho dushobora kugura amata y'umwana angana gutyo kandi naho yoba hari ntidushobora kuronka amafaranga uwo mwanya rero naciye ndabemerera yuko urumva nti ejo mu gitondo nteza kuzana amata mu gatondo y'uwo mwana hanyuma rero naciye nzana amata y'uwo mwana duca dusanga amata keneye yari menshi cyane kuko nanjye sinari kubishobora duca dusanga rero urumva ku munsi yashobora kunywa mu minsi 2 yanywa igopo y'amata igopo yagwa 20,000 hama rero numva nafite 100 ndamuga igopo 5 urumva ko zamaze iminsi mikeyi hanyuma naciye rero nja kubaza mu nshuti ya bose aho sangwe ndongoye ndakoranya abakozi ndakoranya abasanzwe nyene bakora mu nshuti ya bose n'abanywanyi b'inshuti ya bose nti ndabereka ifoto z'umwana ko yagize ikibazo hanyuma rero twaciye mwese yitanga ko ashoboye hanyuma mwese aratanga icyo afise hama turegeranya ikarato 2 z'amata hama rero amata rero twacituma tuko uwo muntu amureze acara yatora umwana we baca baramuha ubu rero haje twe tuhaciye tumuzaniye ubuyi kuko bamaze amezi 6 urumva ubuye ntagikeneye amata akeneye ivyunganira umubiri urumva bararya umva rero twamuzaniye ubuyi usanga duhingura ubuyi mu nshuti ya bose bufasha cyane mu mubiri w'umuntu ubwo nawe twaciye tumuzaniye kugira ngo abandanya kura amewe neza ngira mubonye ko ameze neza cyane murakoze cyane raba mwigire ngaha kuko imvura ndabona yuko iriko isa n'iriko iratwononera ariko numuhezagire wo mukama sivyo gapana amen numuhezagire wo mukama Pastor reka kumbure tuguha akaryo tubareke kuko urana twabafatiriye hakiri kare kugira ngo mushobore gutanga umuceri mwemereye abana ngira ngo ibindi bibazo canke ibindi biganiro biraza kuza hanye sawa murakoze cyane